Chimamanda ninde ku buzima bw'abantu ni giki umuntu azotanguza avuga ati nikundi jambo ry'Imana rivuga ati uku niko uhoraho avuze kandi nawe nakabatabesheye aravuga ati solution couple muzokwahukana hirya yejo uwo ni Chimamanda yavugishijwe sawa ariko ari Chimamanda nta jambo afise ku buzima bw'umuntu wari we wese numwe kandi abo bantu baze barabahenda ngo bavuze ngo urumva ngo ugiye kumenya ko Chimamanda ari umuntu muto cyane cyane biciye hose mu bintu byose tuko tuvuga kuri solution couple twe ego rero iwacu muri couple yacu muri couple yacu none twaragize mariage atebagura amezi abiri yaduhaye atebagura inda turabyara atebagura umunsi Chimamanda twohura ego sha bebe abona umugore ko umunsi Chimamanda mwa uraninge n'umutwaye ubwenge nagina kinse yakwiye Chimamanda turamukunda kandi turamusengera turabizi ko ari intumwa ya shetani ariko turabizi ko akiri ku isi ijambo ry'Imana rivuga ngo utari kumwe natwe hari mu ruhande rwacu kandi n'igisuma iyo verse iri hehe kagaga una bibiri gusoma utari mu ruhande rwacu yindabire please yindabire utari mu ruhande rwacu suwacu ibyo ni Yesu ariko arabivuga kandi udakonje nakanye kandi bugiye igituma Chimamanda ndabukunda rwose wanashima ni kubera yerekana hari nanukunda gute umuntu akorera shetani Uretse kwanda muzi rega nibuye riserutse gusinzira zose ntizishika izo bazokumena urutwe Hello bakunzi ba Gatech TV uni Mr. Vibe okay hola my people turabaramukije amahoro muri hose ku mazina twanaraska nera gatandatu naraska solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable miracle man andi mazina meshi nkabandi umugabo wa Fanny Lavine umugore mwiza cyane murabona icuki kiri mu bafukanje ngaha ariko kandi ndaramukije abasore nka ba Mr. Nuru ba Fiko abantu nk'abakagaga batazi ko bazoronka abagore vuba ariko Imana izobikora iyishuye jewe izobishura namwe amina kari wife nawe yes Fanny Lavine cards nanje ni Fanny Lavine mama twafa mamlao solution woman best influencer Brenda ambassador wa Sekanawe Sekanawe hambavu ya Kotex zizimbutse zihari na Pampers nziza cyane ku babebe uwo twabazaniye na Lingette Lingette rengira hariho abantu batayizi aka utu nutuntu bari bereke mufashe akureyo mufashe ni Lingette urashobora kuyikoresha nawo buri umuntu akuze umuntu wari wese arayikoresha agakuramo kano kantu akihanaguza akumviriza ukunesa agira neza akanyumenga karimo utuzi duke tudogo hanumvirize hanumvirize ukuntu Yesu agira abatimu kanaguza akayashu Sekanawe uyikoresha nta kuntu na kumwe uto ari umubebe atokura ari cana cyiza cyagicana usanga atanzi kukiga ari abantu usanga bakura bose n'inziko n'abara ababebe nk'umubebe umuhanaguza Lingette ya Sekanawe kamwamika na Pampers ya Sekanawe bawihereje ukuzura byumva ko atani n'ikindi wakoresha atari Kotex ya Sekanawe umvise ukamota gute bien sana wiravye kunusa ukihanaguje bon ndaza kwiraba nuko jewe ntibona kwibona ndetse n'icyaha urayaga yes reka tubandanye na vibe nizere yuko mbega bashobora kuyironka hehe gapfanyira Sekanawe urashobora kuza muri ville ahimande ya stade Intwari na Imprimerie Max hagati yabo no hari company ushobora kurangura ibyo ushaka byose uko bingana kose kandi kwibeyi ntoya tunabibutse ko ariyo company itera n'amachance wowe rero kuva ukiyimenya waragize amashance navyo nako nahindutse nice ndabona waratagase naratagase sana n'abazidandaza bose baca batagata umutsagatsi yes bakunzi bayagate ari nataberetse irakora kuri table uganagura irakora mu modoka muri sport irakora mu ndege
no kwihanagura amaboko muri iyi minsi haba hari indwara nyinshi zitandukanye kagakora nka desinfect uganaguza uganaguza bakunzi ba Gateke ntimuzoreke kwirinda ngo ntibabazane ibidasanzwe yes ni solution couple ubona igumi tuzanira ibintu bitovye ibintu bishasha ibintu bifite vibe reka tubandanye na season yacu ariyo bita data series okay tubona ari seri iriko iravibinga muri kino gihe cyane cyane muri filme ndundi sinzi uko ariyo maze gukurikirana ariko nguma ndabivuga ni film ubona yuko yakozwe ku buhinga bugezweho kandi ubona yafatiwe umwanya munini ariko iragafashe mu gihugu c'u Burundi ariko kandi hariho abantu noraske baba mu mahanga canke babakurikirana se twe twarakunda filime zigeze abakanumba tukazikunda tutumva igiswahili tukaba twumva icongereza mbega muri ko mukora iki kugira abantu bakunda irya filime yanyu bashikirwe na rujya rurimi ubona ruri international hamande uko tugomba kuza turashaka amasu titrage y'icongereza ariko kandi ko turapanga no gukora reka ndabivugire ngaha no gukora projet ziri mu zindi ndimi cyane cyane icongereza n'igiswahili rero nibaze yuko uyu mwaka utarahera tuzotumaze gukora izindi projet ziri mu ndimi bumva zigiye zitandukanye kwenye Kiswahili tunachapa in English français. Est-ce que ça va? Yes, twizere yuko hariho abakunzi banyu bien sûr usanga batumva rujya ruri kandi mugiye kuraba no mu comment arashaka kuvuga ati même si je ne comprends pas le kirundi kana kamaike nikireza nawe yarika aravuga sous-titrage gusa hariho ico yibagiye ca dubbing nageze kugerageza kuri umupfakazi series ndagiye bya dubbing ni biki dubbing ni kugira kuntu ubona nka filme y'abahindi hari abayikinye mu congereza donc bakinishije ari ama image nyene ariko hari abandi babivuga mu congereza rero navyo hariho abantu abahinga bavyo turiko turaca abahiga muri bo hariho abataraboneka ariko igihe bazoba bakwiye tuzoca tuyibaha bon jewe kituma ndavyajusemo bino bintu nuko mukwirikiranwa n'abantu benshi sinzi ko muca muri rya ntozeye yanyu mukurikirana ko ubuzima bwa YouTube muzobona ndazi murabibona ukuntu ati pourcentage rero nizere uko vyoturyohera yes turi mu gihugu gifise imbona kazose kandi mu bantu bashigikira imbona kazoza turabona murimwe kuko hariho impano mbona turi muri ko murakuza ndavuga bajya ba junior n'abandi biga kumbona kazoza y'igihugu cacu 20 40 20 60 muri ko muyikora kwiki ku ruhande rwanyu ni kwa kundi nyine tuko tukora filime nziza zigisha zinafasha abantu kugira ngo bijukire gukunda no kwijukira guhurumbira igihugu cabo twege ivyo dushoboye kenshi dukoresha umuntu mu busanzwe dukoresha umuntu cyambuca babandi turi bon aba messenger abatanga ubutumwa rero dukoresha umuntu abavuga butumwa ubutumwa duhimiriza abantu kujana imbona kazotse kandi nibaze yuko twege turi mu bantu ba mbere bariko baragikorera kugira ngo uburundi bwacu n'impano zacu zishike ku yindi level zishobora kutugaburira zishobora kugaburira indi miryango umufuko wose uronke agafaranga no mu mwose uronke icuja kandi bidaciye mu kwiba bidaciye mu kuroga mu maboko yacu n'Imana iba yaraduhaye biranezereje cyane gose kandi ubona yuko muri ko murakora cyane mbega nikihe kintu mushimira leta canke musaba leta byose turabishima ama tukabasaba ko boduha lisansi ya YouTube nico musaba leta yego urazi gituma ndabibajije kuganurase hariho abantu nababwiye mu bwe visibility yanyu ni nziza cyane kandi tubibonera kubikorwa mukora kandi turizana namwe ko mwemera ya Gateke nkishikana ivyiyumviro bya entertainment kure rero iyo muvuze ibintu ngaha burya simwe bwe mwamwivugiye
muba muvugiye n'abandi rero murafise les éléments cibles muvuga ati reka tubivuge comme ça bishobora kugenda neza nivyo nyene dushaka yuko baduha baturondera licence ya YouTube kubwo tuciza turinjiza amadolari anyene agafaranga nyene bidaciye kuca kure kandi nyene urabona tudafise licence domba amafaranga menshi na leta igahomba amafaranga menshi ndazi yuko yagatekeye ko muratanga amatagisi murariha amakori mugari abandi bantu batariha amakori kandi botegerezwa kuranka amafaranga kubyo bari hano amakori okay d'après vous urugezo rwo kuna amafilime yanyu arabwa niko mwari mwifuza canke ari urundi rugezo mugomba gushikako twe tuje imbere twambwiza tuja mu murabishima mu majambo make turabishima ariko ntiturashika hehe mugomba gushika kure gose hashoboka mbali sana nko mwisaha imwe filime muba mushize ko muba mwifuza ntitwobimenya ariko vyo duhimbara cyane mu gihe ubutumwa Imana yashimye kuducishamo bushikiriye isi yose kubera iki hari ibindi ayandi mafilime usanga adatanga ubutumwa bwiza usanga yamenyekanye ku isi yose aho turakeneye yuko ubutumwa butangwa n'abana b'Imana bugera ku isi yose gusumba kinyoma cya Satani hariho abantu bavuga ati hari ikibazo gihari ca connection mu Burundi gituma n'amafilime ndundi ngo adahurumbirwa mwebwe niko mubibona Ganoraske bon ivyo nta vyinshi bivuga ko ariko zibonetse ziraboneka kuri bose natwe zikaboneka zibuze zikabura no kuri twebwe ariko n'abaja hanze y'u Burundi baravuga ko hari gihe nabone bon duheruka kwakira ntabaciriyemo duheruka kwakira umuvugizi wa diaspora ndundi nije namukoresheje ikiganiro yaravuze ati mu ntambamye dufise mu gihugu cacu hariho connection rero mu vyo nateguye namwe ndababaza burya iyo muri ko muragira bijya mu postinga n'ibindi n'ahandi ivyo bibazo birahari ibibazo nta namwe hatari ibibazo ahubwo vuga ati twebwe usanga nyene turi babantu bazi kwiganyira cyane gusumba gushima abantu ugasanga bazi kwiganyira gusumba gushima sino nta gihugu na kimwe kitafise ibibazo bimwe cyangwa ibindi kitafise connection ibindi kitafise no gushima Imana tuyereka igihugu cyacu na cyane ko dufise igihugu ciza tukabishimira Imana twema hama tukasenga bitagenda neza Imana izo bigenza neza apana kubona ibibi gusa kuko n'ivyiza byinshi birahari yes solution cup ndabashimiye cyane gose n'umwanya ubona dufashe kandi nizere yuko hariho ibidasanzwe bigiye kushigwa mu ngiro mu bantu batandukanye babakurikirana canke abari bafise ibibazo ariko imbere yuko kuri YouTube yacu yitwa Fanera Vino Official bakurikirane série data aroni indi yitwa My Day nayo nyine iraryoshe cyane no kuri Solution Cup haca ko ibintu bitandukanye hose ntibakagire irungu badufise bon mwambare atereka nze ndababaza ibibega hariho ikintu ntogena ntababajije hariho umuntu yitwa Chimamanda aheruka kuvuga kuri kapo yanyu yaranditse amajambo sinzi ko mwayabonye avuga ibintu vyuko abahaye imisi yuko bizo mwebwe mwayifashe gute Chimamanda ninde ku buzima bw'abantu ni giki antuka nimba mukoresha rezo sosiyo ndaramuzi pe ndaramuzi kandi niyo post twaranayibonye narayikomanse ariko rero ni giki ku buzima bw'abantu kubwe two kwizera ibintu byiwe cyangwa two bita ku mwanya ariko ari mu bantu biyemera ngo avuze ikintu ngo jewe ikintu nemera umuntu azotanguza avuga ati niko n'ijambo ry'Imana rivuga ati uku niko uhoraho avuze kandi nawe nakabatabesheye akavuga ati Solution Cup muzokwahukana hirya yejo uwo ni Chimamanda yavugishijwe sawa ariko ari Chimamanda nta jambo afise ku buzima bw'umuntu wari we wese numwe kandi abo bantu baze barabahenda ngo bavuze ngo ibi ngurumba ngo ugiye kumenya ko Chimamanda ari umuntu muto cyane cyane biciye hose mu bintu byose tuko tuvuga kuri Solution Cup twe ego rero iwacu muri kapo yacu none twaragize mariage atebagura amezi abiri yaduhaye atebagura inda turabyara atebagura n'uyu munsi
agora ubugeze muri seka nawe mu bisanzwe ndakubwira ikintu kimwe urananyibukije kandi uriye n'ishavu umunsi Chimamanda twohura ego sha bebe abona umugore ko umunsi Chimamanda mwa uraninge n'umutwaye ubwenge nagina kinse yakiwe Chimamanda turamukunda kandi turamusengera turabizi ko ari intumwa ya shetani ariko turabizi ko akiri ku isi byose bishoboka yuko ashoboye gukizwa Noraske wishimikiza iki kugira uvuge yuko ari intumwa ya shetani kubera ko agabanya abakozi b'Imana ariko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo utari kumwe natwe hari mu ruhande rwacu kandi n'igisuma iyo verse iri hehe kagaga una bibiri gusoma utari mu ruhande rwacu yindabire please yindabire utari mu ruhande rwacu suwacu ibyo ni Yesu ariko arabivuga kandi udakonje ni nakanya kandi mu gihe igituma Chimamanda ndamukunda rwose wanashima ni kubera yerekana hari nanukunda gute umuntu akorera shetani gara Nisi kwanda muzi rega nibuye riserutse nibuye riserutse turamuzi tijyana umukozi wa shetani hariho n'abandi baba twibaza ngo abakozi b'Imana kandi abakozi bibiriya kandi abakozi wa shetani ariko Chimamanda twese turamuzi isi yose iramuzi ko ari umukozi wa shetani rero kwa tuzi tujya umukozi wa shetani turazi side arimo kandi turamuhejeje ariko hari ibintu aheruka kuvuga kuri Modeste Apotre Modeste oya je ndabaha amakuru yaravuze kuri ivyo bintu uri kuravuga kuri ivyo bintu uri kuravuga yuko ari intumwa ya shetani hari ivyo yavuze ku mukozi w'Imana yitwa Modeste yuko yagiye yarongoye urya mugore wiwe afise inda haheze kabiri acaravyara haheze akanya bagize mariage n'amezi yo gutwara inda uravyumva ataranakwiye uravyumva yari Modeste safi sana bica biraba nyene none kubera ko uciye uvuga yuko Chimamanda none yavugishijwe ngo azamutwara afise inda nivyo yari yavugishije yarabitohoje arabibona none natwe rero ubwo mvuge ko yaje mu cumi wacu agatohoza ngo tugombe twahokana cyangwa yaje mu mitima yacu twebwe naho twogira ibintu tutumvikanye ko je n'umugabo wanje n'abana bo mu nzu ntavyo bomenya akatuvyizera apana ngo kuvyizera niko bimeze no vyemeye niko bimeze si ukwangu niho bavuga ngo turabisa akantu tudahurije ko ngo reka duhamagaye pare cyangwa marine cyangwa ngo bande cyangwa bande oya ati rero muca mutanga rero twebwe ikintu tuba tudahurije ko kimenya Imana none nawe n'Imana arabizi iti abantu kweri hari ibintu byinshi badahurizaho hasigaye imisi ariko aragerageza kurondera amafaranga kuri YouTube no ku ma Facebook ni bon courage bro nanje murangira prank nka shavuze umugore kugira ndayaronke rero courage gusinzira zose ntizishika izo bazokumena urutwe abakunzi ba solution kapo twe ntaho turiko turaja urupfu ngo ruzodutandukanye kandi iyi message muyandika kakaoje mu kabike urupfu nyine ngo ruzodutandukanya abakunzi bacu ntibahave mugira umutima uhagaze ngo ari bitameze neza mu rugo rwacu twebwe tumeze safi sana ahubwo twasubiye itoto hagati yanyu ninde akunda kuzana amayide y'ibintu bishasha by'ibiki birapana ivyari ivyo uzana amayide menshi noyo byabani byari byo ndaraba abana oya mvuze muri rusangi none mu rusangi n'umugabo mu bisanzwe none umugabo udafise amayide ntumva ko urugo baci barutwara ubundi mugabo afise amayide yo cyari umutwara okay baravuga yuko mu rugo iwanyu Noraske ariwe akaze kandi afise amanyama nivyo Noraske guma hamwe niko nibariza kwa nyiravi guma hamwe Naramuboye egerayo muzo mutumire egerayo bro ego fem egerayo tuzomuzana bro egerayo okay ico kintu bavuga ko nico ya shabara mubeshera mugabo wanje n'intore pe ako kaviro nzoga kata nakasimachi nagakasi ndi ntore bebe wow yes ego Noraske Fanira Vimne bamuvuga ko yuko akunda gusenga nivyo gusenga none je no twara umugore atagunda gusenga yabankuye he ko jewe
utanguye mu masengesho ntahandi hantu yari kunkura wewe nsigaye nsobeka utanguye mu masengesho nk'ubu nabasobetse nkaho babaje wambaye sengre baranze ariko n'ubu ndazambara nta kintu bitwaye kuvyereka imyambarire je nambara style zose ariko Fanny Vine mu kwishura ico kibazo yamanje kukuraba mu maso cagute cuko Noraske mu rugo yoba kazi oya bre oya namuravye ndabo ubwo bukazi uranze aho babikuye kurarya amaplanke kuko hari aho mwavuga mukavuga ati jewe umuntu akara cyane mu maplanke ni bwana Noraske ibiyo byo mu maprank urazi gituma umuntu aba yakaze abari koreagisa abari muri action abari umugabo muri action imisi yose amakaze gusumba umugore uravyemeye mu buzima busanzwe Jesse nkaneje nokara man je sabagiye ko mfise imyaka 200 none umuntu y'imyaka 200 umuntu y'imyaka 200 ndafise ibintu byotuma nkara nkumvisha urashobora ngo gukara kugira ngo Fanny Vine n'izina afise ntirihave ri kuja hejuru nkarira Fanny oya Fanny n'umugore wanje rega Fanny numuntu akuze si bwana bundi murongo ari ubwana bufise imyaka 12 butazi ico mumanze mu rugo Fanny arazi ko je ndi umugabo wiwe sivyo ndinda kumwibutsa kandi sindinda gukara naho noba ngaramye insinziriye atabwenge mfise naho noba narayimborewe umva ko narigera n'inzoga nkaborerwa nkaba ndiko ndavura ntibikuraho ko ndi umugabo wiwe kandi bikuraho ko ndamwuba nitworangiza ntabakeje ko bavuga ko nk'abantu bafise abana bafise abana bafise indero muravyumva Noraske oya turakubaza tugoma turangize mu rusengero bahora bavuga tugiye kurangiza reka dusoze kurangiza birakanyuma reka dusoze akanyuma naje Charlotte vibe bakozi bagateka cyari kiganiro ubona ko kiryoshe ariko ntitwobimara twizere yuko bazobandanya babaza ariko nariko ndavuga sinogena ntavuze ku bana banyu je vous félicite mufise abana bafise indero ubona bitonda barabavuga ko yuko nta mwana wanyu turabona bavuga ko amajambo mabi nirihe banga mukoresha Fanny Vine twebwe ibintu byacu byose n'ubuntu bw'Imana nta mukenyuro wundi uhari atari Imana no kubasengera nta kindi vraiment kuko nta n'amajambo tworonka dukoresha yo kubabwira ati ti muramugira uku nuko ariko muri abantu baciwe ko n'ubuzima butandukanye dusero votre histoire naho mwigira muvuga ati mbega abana bacu gayemwe ibintu n'ibizohava bibabako ibyo umuntu biba kumubako n'Imana iba yarabipanze kandi byose ntibifatanye ibyo byabaye ko n'Imana yabipanze byose byafatanije hamwe kutugirira neza niyo mpamvu twahuye niyo mpamvu dushininga iyo umuriro mwinshi uri kurakubita inzahabu ntabwo ari kugira uyiturire kugira ibriye cyane vibe wow ntabyo waruzi yes reka twizere yuko abana banyu bazobandanya vibing cyane muri Kristo yes bakunzi ba Gateka turabashimiye ukuntu mukurikirana ikiganiro guhera ku ntango gushika ku herezo kandi namwe nka Solution Couple ndabashimiye sinzi ko ari cyo muvuga nk'agasuni karugi turabashimiye kuba mwatwakiriye muri studio zanyu ni nziza cyane twakonze ariko kandi turafise umugenzi wacu ari muri Amerika twa Freddy aturonkiye amadolari twivunjishirize thank you sana